akadirisha k'abarundi kazuba gato ati nimutondere ndabereke burya rero muhungu nzoba nifitiye ifone manza nkakubaza vuga email yawe kaja ndabaye email kaja nsanga na subscribe washize ko manda kwereka ati wabonye musaza tirabucike none mwijire barakoresha YouTube abagize subscribe mwese muje ngaha abayigize bakiri kwisi ati nami ndababwiye akari ati no muri JC navugisha igane ntimwanyumva ndazi igane muzogikubumbura umunsi amuzi afatishije bana ngo hano abagize nuze okay mwebwe ni muje muri ababande nyene Imana ishobora kuraba kosoza bakoresheje akarengane oya nta karenganye Yesu azongosora ndazi ntazo. Hello everybody, murameze fresh. Good morning, good afternoon. Canke mwaramutse gute canke miriwe gute bivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi. Twe twagarutse ngaha muri JCTV. Turagarutse mu kiganiro kidasanzwe citwa Talent Time. Dufise umutumira dasanzwe. Je mubona ngaha kuri kamera, cye kuri mikoro ya mbere nitwa Mr. Love Babla Simba Babla genge mregenge strong boy da boss. TNP TNG, one mission, one people, one color, one target, one mind, one nation. Bakebeza ntawe zibira amazi. Amariske teka, amariske meka. So muri studio turi kumwe n'umutumira dasanzwe kuri mikoro ya kabiri araza kutwidondora atubwire ibijanye n'umwuga wiwe. Munatahure byinshi mumenye n'ahantu hageze. Umwuga we mumenye ikintu mari igihugu kubera yagiye arakora ibintu byinshi bitandukanye. Yaratumye ibendera ry'igihugu riduga hanze, yaratumye entertainment y'u Burundi igera ku rundi rwego n'abanyamahanga baradutinya. Ntawe reka kumushimira kwanza gihari. Wana kwanza big up sana kuba washitse no ngaha muri JCTV. Merci beaucoup. Tumusabe yegere micro wana bariko baradukurikirana ashobore kubidondora muri bimwe nibindi yaja tuzaniye ngaha nk'uduseke twishi abanze kwanza atuzimane. Ubona uko ayaberewe cyane guhera hasi yambaye neza guhera hasi kugera hejuru. Ubona ko afite na dread nziza zimeze fresh. Wishira umupanga. Wana bro nini hebanga kwanza ukoresha. Wapi no kwiyubaha gusa. No kwiyubaha gusa. No gushira mu witeka nakindi. Ndabara mu kijamoro y'Imana bane namwe. Je nibaza ko mumeze neza. Amazina ni yandi nyene gusa amazina mpubugari namwe mwese murayazi. Amazina yuko nitwa dukundani Jean Confident Charité d'amour. Mbahose mu mitima y'abantu. Adresse mfisi. Umuntu wese afise ikimenyetso cyawe urakibona iki mu kiganza. Mbambana nawe raba kombe harimo ibimenyetso ndaramamaje hari mu kiganza kabone urudome rwanditse ko wetu bivuze ngo ndamamaza gusa gatwiko ndamamaza akora gatwiko kandi udafise urwo rudome we ubushakashatsi bwawe ko utazoba n'umubosi kubera kuko urumva urwo rudome urufise ni cizere cyo ejo hazoza kuzoba n'umubosi niyo tumabwiye ati amara mwebwe ze murakunda video zanje kuko hajya n'ubundi bushakashatsi bumaze imisi ko buravugwa buvuga yuko inka cyane bajya abantu b'abakobwa bari mu rya mihango urayibona yo yamatarike yabo igomba kumera neza kugira ngo nturibwe cyane ucira video zibiri mu gatondo zawe izindi zibiri saa sita izindi zibiri ku mugoroba zawe tukampa aho tayari bikoze nk'imisi 3 canke 2 ubu meze neza kabisa nta probleme nimwe bihari. Urumva ko na video zanje nyuma yo kutwenza abantu zinavura turore ubushikiranganzi njirero butwemerere bevura ati turemeje video zawe tuko ari umuti yama bana yutaga abatemwe ibindi binini nana badafisiyo ibadafisiyo W we nabo bafisiyo rero yo subscribe nta ngira yakoze kuri nana subscribe yarangorera ariko ibanga rituma utwenza abantu bari kuyihe. Umunsi wa mbere mama ambwiye ngo naravutse haya abandi bakubitwa ikofi bakaca barira ngo naraduse ngo ndatwe abakanga bose ati barumigwa dinaho nyine baja mu byo gutwenga amaje bacyorage mbikaca turitahira aho abandi barira we washitse twenge nari twenge ntomba ndizwa nibiki ibi byisi ko byamaze kuturamba ari kwese tubizi kai ngorane urizwa niki ibibazo bizokwamaho buri gihe
nta mpamvu ari kugumurira wowe washitse kwisi twenga no buracatwe no ngo mari twengera no ngo nabantu racabatwenga nta kintu nakimwe cyo tuma mbabara kiha cyangwa uranshavuje ngo yantutse ngo ujya umuntu ngo je umuntu w'umugabo nkaje kwiye ugasanga umuntu w'umugabo akarwana n'umugore bibaze filima biriri kwiri wabuze abandi bagabo bagenda guhangana nabo urazi bigabo by'ibigatanyo biri muri film kuno bingana izina we tujyaje gute izina we tunaribwiwe n'umumarayika mwonzotse ya jana navyuze kwere umunsi nige ntanga gukora bya bintu ngamfise gahunda kuita Yesu ariko mukamze numva umugabo ambwiye ngo wetu ngo bizokora byose muganizo kenshije izina ry'Imana numva samamagaye wetu ncambwe ati ubundi hoke ugumye wetu nyene jana yisa amazina menshi ranko mbuma muda ariko inyuma yuko umumaranye kashitse ati wetu ibintu byose byahise bigenda fresh byanje no mwijuru birazwi umutebera konda je unyambura amavyuze mwisi nawo mu mwijuru aha so yakavido na mareka barakaraba nk'umuntu ibaze marayika nyine aravye video yanje we nawe waguze mbega za 13000 nta musi no muri umve kugira subscribe kuri YouTube yanje kwera ubumva ko bitaba bisa neza nk'umwana w'Imana n'abakristo mwe mwategeza ko mwaragize mwese baragize subscribe kuri wetu asanga ni patiri ngara ngo diocese na subscribe ashira kwa wetu cyane pastor ashe bose kumusigita hajya babigaragaza ko mwana kamenyeso neza neza ko hari ikonto nyene muteko murabihuriza ko neza n'Imana ko n'Imana ndazi nawe tutarabangira nawe nyene yagashizeko abakugereranya na Yesu nabo wewe babwira akajamba ka asha ndabasabye banyakuba abantu wese mugabo ko jewe sinde Yesu ibyo bizova binteranya no mwijuru je ndi wetu kandi abantu bancira imanza benshi bava ngo ndagowe niba abandi bamamagara Yesu none hagati ya je uwo yancira urubanza mpamagaye Yesu yancira urubanza nanje nitwa wetu ninde Yohana so we yancira urubanza ambwira ngo ndagowe kandi akacongera akampamagara nawe na Yesu we mu gihe bakwagiriza ivyo utazi wamahoro ni menshi ikintu ntaho babeshe jewe nitwa wetu umuntu w'abantu bose wetu kire mu rurimi rw'Igiswahili umuntu w'abantu ndi umuntu w'abantu bose haba n'indaya ndi umuntu wayo haba abandi ba kubera ikiraro muzindaya ndi umuntu wabo bose none kubera kwihuse kuvuga indaya aho mpamvu muzindaya kugira ngo maze ntere kuri babandi ubona kumenga bari hari no hasi urasuzuguritse ubundi ho genda umuntu wabo bose nta muntu nomwe ncagura ubu mushefu ubwo ndakubahira ubushefu bwawe ukubitwe n'ubuzima ubwo nubwo buzima bwawe ndabukubahira uko nibyo utegerezwa gucamwe kuko niko byapanzwe n'abatagize subscribe bose abo batagize subscribe ntabwo ni WhatsApp abo wapi bose sindi umuntu wawe ndahindutse pe ariko mu kibano bagufata gute mu kibano hari abakubahana batakubaha mugabo ikintu ca mbere coco nokubwira nk'ahantu mukanyoshaho mvuka ampamagara n'izina ry'ikirundi kandi namwicurutse nawe kubwira umenga urabaryanye hiti ngo we dukundane rego ni gihonje mugabo ndi wetu izina rimwe ubugari panaho mba mu kibano hari abagusuzugura abagukunda ntushobora kwemugana bose uko ibaze n'umwana w'Imana ivyamubaye ko mwarabibonye bibaze jewe nanye nivukira mu Kanyosha ndahozwa niki watanguye kuja mu bintu vya comedy ryari je nakubwiye ko nabihereye mu ndeyamene nyene nk'umwuga nyene wabitanguye ryari 2009 natanga kuja mu maklub atandukanye 2013 nza gutangura wetu company yacu naravumira nyene pole petit à petit ndavuga ati ment for muso umwe kwanza Imana izo muze n'abantu bakomeye none ngo we duhuye we nukomeye cyase sanzwe urarenze genda renze hama indoto wari ufise ico gihe bivanye niyo ufise no muso ubona birahushanye canke iracari yindi aragatambwe je ko ngene kibona randani na YouTube byabindi byananiye abantu bacu jagaje ndabishikako gusa mugaje indoto zanje na nisaha naho nguma bagomba kunshira hasi cyane umwanya munini mugabo sinchiki intege kuko nta muntu nomwe yanzanye kuri mission ngatari Imana indoto zanje no kubona mbonye nubatse ikigo kwanza c'abantu b'imfuvyi je ndashaka kuzondataha
bananyoye naronse nka makeya nkahitana nk'udufana usanga abana bose mwibarabara bamwe batishoboye nimuze tugisi tukaja ahantu kure bamwe kabarihira n'amashuri bakiga bamwe nkegera amashuri bakiga abo ndosomara nkabarukira no hanze yawe tukampani nyene ikaba nyene ikaguma ari we tukampani nyene cyazina basi nze mfume mburi ibindi mugabo sinze mbure abantu 10 cyangwa 15 bavugira mwijura ati uyu muntu kweri turabizi arico yadukoreye ndege ibintu bizotwonora mwijuru no kuzoshika hariyo ngo Uwiteka tubaza tubibamuze gusiga rusuma kwa kasupari baremwe go mu Kanyosha aho deja urubanza rwaroheje gucibwa tutumbere yoja nuko bimeze niko bimeze kwiri wibaza kube kugira ushike ngaho ku rwego rwa international wibaza ko usabwike jewe ubwanje ndumva ko international genda vyumvamwe kuko urazi gituma ni wava kuri international zoba universe mvenzo genda vyumvamwe kubera kuko umuntu nkaje ntababesha bijya mwamukwiye no kuma agaciro je umuntu nkaje twe turakuba uyu mubona wetu ashobora kuzotwara igihe wana ndinze mbura ngaha kuri yisi zotwara nk'ibindi myaka 500 cyangwa 6 kugira abone kundi wetu rero bisaba ko mu mbongabunga mukanyemera mukabareka nkabayobora na nyene wumva nyene usabwa iki kugira ugere ku iyo ntambwe ivyo yesabwa kwanza icambere ingufu zanyu nkasabwa kwanza n'amasengesho mbonye video mukayimfasha mwabone gutumwa mukabushikana kuri hama guse mukansengera je nta management ifise wanashaka je nta management ifise ariko ndagerageza mu nguvu bafise nkeya ba Pepiro tugapambana muri weto campaign mugabo tubwe narabwiye ko twagize rere imbuga zacu ziragira ingorane zose dufise imbuga nshasha mugabo wandika weto campaign nyene ukaca ubibona rero no kuvuga dusabwa ari abantu bashoboye twe dufise message tugomba kurungika mu banyagihugu bakunda Imana bizera Imana mugari probleme nabo nitubabona ntibagomba kudufasha nimudufashe muzo mukozi dufashanye kuri kote zose abagwiza tunga aba diaspora abaki ari n'abakobwa atinya kugufasha ngo hamwe muja mu binde oya genda umuntu isoneye hari urugezo njamo kuko urumva umaze kushika kuri iyo teme yo kuvuga ati je ngo manye shushanye se basi n'abantu bafitanye agashusho ku Mana bisaba ko nawe ubwawe uca wiyubaha abantu bashaka ko mukorana bitunganye gute oya nukuri nta kintu nakimwe basa nta kintu bisaba je mbere wanashaka naho uza kambwa ati je nta namwe nafise ngomba dukorane twungurana ubumenyi afise n'ubwenge cyangwa umutwe abo ni sawa nta kintu bisaba nyene umuntu gusaba tahura gusa bitahura ko mumvikana nyene dushizemwe amafaranga nganuko dushaka kunjiza gutya je narakonze kwanza big up cyane JC kweri Imana yihezagire iri mu byatumye ndonka power power kuko ziyandi video nyinshi zimbago nazikorera ngaha kandi rero vyuma vyabo bashise kutejo gira ko twatwo turirondeza bashise kutejo kana musite ikamera kingano kivyuma abantu bose bambaye amabaje baje gukamera mu underground musite aho nasigara niteka JC ndayibuka kweri yari gice cyo amfashije kinene sana akajambo kamwe none kinkora mutima ahubwo mu boss ntaduha akazi cyangwa dusapoti abavye mu boss kwereje narifuje kumenyana nawe mugane byakonze bivanye n'abantu twaba turi kumwe ari inzego nyundafa kurengana ariko ahari ngira ubutumwa buramushikiriye abaye impano yacu yo muzeni dupfe ko bose n'abandi bose kabisa ari gihe bica ngaha muri radio kuri television ukabona ati ewe jewe umuntu kwe tugenda kubigendera guki ahawaje kumurika impano yawe bariko barayibona ari benshi ndabakunda cyane banyakubaba abantu bose bari mu ntuze abantu bari mu Bwongereza Belgique Canada zahe zose n'uwo bari mu Kanyosha pakuba n'uwo bari mu Kanyosha hama kuri we comedy ni iki comedy ni systeme mpubugari systeme nguhubugari nyine wisigura gute nk'abo bantu bashaka kuza kugufasha bumve ko ari ikintu kimeze gute comedy numva ko ari ikintu donc ni umwuga Imana yamaye ishobo tumangaburira basi abana umuryango iki narongora nkashira umugore
kazoguma dufungura bya bindi nyene kubera comedy irandihira inzu, comedy irarihira abo dukorana, comedy hari abandi tunze, comedy hari abaja ku mashuri andiko nabwo muri tu kampani. Rero urumva ni ikintu jema agaciro cyane gose. Ariko comedy yawe mengira imwe izindi poem irimo muyo mu kukwishigikiwe na muyo yera. Kuko urano rya kanzu iyo ndayambaye. Ya kanzu iyo ndayambaye kweri no utizera basi no unyanka aravuga tujya muntu mbonye agomba gusa na Yesu. Sawa ntacyo publicity ya Yesu nkaba ndayikoze uko. Je haraka video nabonye wagingotse. Nabonye abantu nk'igihumbi ibarabara ryuzuye ndavuga ati wow uyu muntu bariko barakurikira. Mba barakwizereyemo. Bajya abantu babaha message ntibareke kunkurikira. Kubera na Yesu ageze mu gisagara iwe abantu baramukurikira kanya nakamenyese twereke Imana ati nubwo Yesu yoza n'amaguru navuze ko atazoshika mu isi ngo azagara hejuru ati twe naho yoshika mu Burundi twamusangana kwako nyene kwakira tukamukunda. Gusa kenshi ndabikoze bijya biramfasha ndabona n'abanyene gihugu wifuza kumbona tukaramukanya neza nkumva nyendishimye kandi urumva je sindabahamagara jewe hari gihe mvuga ati kaje nkene kugurura imitsi nkagenda n'amaguru asanga abantu ni benshi rero ubwo nuwo iteka mu nababishimye. Comedy yawe ushaka yuko iba international kuri wewe yaratanguye boss kuri wewe birasabwa yuko twishura nawe kino kibazo ese icongereza ku muntu ashaka kuba international no kwirata icongereza none bo ba international tazi icongereza gute nico nyene shatse kubaza ntibikunda kuko babandi nabo bisaba yuko bumva ivyo uri kuravuga. Abarundi batahurike bataho ico je yari nigeze gukora video ndiko video mu congereza iri munsi lyrics y'igifaransa bashawambira ngo ngo ntivyo kunda ngo kubera ngo nitwe tuvyumva ngo uzoce bitumuzima sasa abantu zene abanyamerika bazodusupportinga gute hajye ni byiza gukora video ariko ufise naho itombereje none Diamond numva amaguru amaboko abarundi bumvise amaboko niyo ndirimbo bati abandi nabo kazawumva urumva nyega ugasanga ndurimi runaka ari karatobora igihugu yaje gituma naje mu gukora natangwe mvuga ati abantu ahantu hari section imwe abantu benshi gisata cy'abanyeshuri cyangwa biti ibintu by'imbago abanyeshuri bakaje bumva umenga ndabibaguyemo igisata gindi gikorirwa abasani nkaca nanzo nkavuga abasani donc rero kenshi nkunda gusora ikintu bivanye na target yanje. Comedy yawe ne kumengira atandukanye n'iz'abarundi cyane gose nababwiye ko ngomba kuba international je urazi ikintu nshaka neka abantu bose bazokina comedy benshi babaho ndatumiye uno muntu karandaba wewe kwambara irya style yanje ugakina ntibize gutera ubwoba yego uzukine kugira ngo urya style tuyamaze cyane nkabanye muri Kongo Kongo nawe ujya mu jama wacu ko turiye neza. Tanzania naho ifitiyo byaje biragorana gatoya mugabo tuzora birabukunda bigenza. Kenya urabona ko biko biragenda neza. U Rwanda nuko gusa u Rwanda abanyakso nuko bijya ibintu biti bacajamwe bya vurugu z'ya video bice biragenda ukabona ko haca bamwe n'ibintu birebire bamwe bavangwa na mabase mugabo urabona ko nabo nyene bishuye Afrimax Ngozi Ngozi ko nemeza bajya bose twese turi bamwe rero nkeneye ko style yanje iduganye nigakomera yacu ariko rero mvuga ati legend ariko style yawe uko biri kose style yawe umengira atandukanye n'izabandi reka nkwereke impamvu itandukanye. Comedy yawe imeze nk'iyibanda cyane ku bintu vy'intuzenya vy'Imana vy'iyobokamana. Ese hajya abantu bagutahura gute commentaires zibizihe yana ama feedback abayahe iyo abantu bariko barabona wigereranya na Yesu mu gihe uri umurundi burya abantu baragutahura kimwe abantu ntibace babona umenga tuyo muntu ko biri kose ariko aragenda kubiri niyobokamana ntiyakwiye gukina yisunga Yesu burya abantu bagutahura kimwe bama bakubwira gute iyo wasohoye nka video shasha ivuga ku bintu vyaye wigize Yesu bigoye mu ntango bamaze kumenya biroroha ahubwo niki abantu badakritika no kwigira satani ho ngo amajambo niyo bamenshi no kwigira ikabase ngo ndigire son excellence
ugira ngo amajambo niyo bamenshi oya uri kuramurengera ibindi nta kintu na kimwe nta gihe na kimwe uzokora ikintu gishime bose ariko urumva kwikompara n'umuntu yabambwe aritangira abandi bantu urumva ko ari ikintu ahantu zihanditse ngo muhonyoze ikirenge mucanje iryo jambo ryavuze nde ntiryavuze Yesu ariko ntiyavuze ngo tuze ngo yavuze muhonyoze ikirenge mucanje yashatse kuvuga ngo mukore nk'ivyo nkora none aho ikosa ngaho rero ibirimo ngaho rero none Yesu yari umukomedi none kuba yazabatwenza nivyo bintu rero mbona hajya ariko arabigisha akabatwenza Yesu none igeri komedi erega habamwe n'abanyabyaha benshi yava akaba baratije bijama kweri mu kugira byihane bizongora oya jewe cyahe nawe uprofitira mu kavuyo ukavuga ati reka ndabigishe ndani bakoremo ikintu jewe gusa ndiko ndacisha mwinzira ndiko ndahonyora mu iki kirenge ciwe urazi impamvu nabishatse kubera ko n'ubundi gukora video vuga ibintu by'ubusambanyi kugira onke agatitiro ushira ko kugira ngo banze kureba ikiganiro canke gukora video kugira ngo barabe ujya filme ngo urabwo urabibona bijya bintu bituma amaviews aduka amasaba title nyene bijya twobikora mugabo rero sasa ushitse yega twe dukora bino bintu ngo dusige message mu bantu cinema ni message filme ni message comedy ni message muziki ni message ni waririmba ati jewe imifutu safi uzo buri kuragirira ukura favoriza babandi babikunda ahubwo no kubiheba ntibizokunda ahubwo bazobora kumenga ariko harazamwe n'indi technique mugabo ni wavuga ati yamara ni mwihane bigenda ukwereka hari n'abatemera Imana mugabo bakemera naje amajambo muvuga ntaco nabo nyene ari babice nka batatu bashingire ntati jewe ndashima no jewe nafafa ntwagiye Gitega ntumu yarakanzamo nkasanga nkirije umuntu ntaye ndabizi mu byo kugira warakizije no mu yego ko iri mu byo gutatona nabizi byabindi mvuga ati je ntabyo noshobora nico bituma yenda kubwira ibintu vy'Imana abenshi babifashe kutariko ibintu vy'Imana babifashe kutariko ubundi ho Imana sivyo basi ukuntu dukwiye kubana n'Imana dukwiye kubishira no mu mico n'imigenzo y'Ikirundi kuko ushikani isaha imico n'imigenzo y'Ikirundi ari ibintu byinshi temera hari n'ibindi ikora hari ya Bibiliya ugasanga nayo nyene imezuko for example ntubona nk'ubu kuba twe twakoze twumva ngo abantu ngo umuntu afise Madrid ngo no musuma ngo itabi angura umogera ibona ivyo ntuzi ko byavugwa muri batama bacu usanga nyene bambara amakoti cyane umwanya munini bakakubona mu kira hari n'amasitaje ayo uvuze igiswahili gusa nkakumva ngo ngo baba bandi bo muyenze rero priske babivuze niko rero byaje binja no muri eglise ku buryo hari eglise ntoge nfise dread kandi muri Bible nta handitse ngo ntibinje dafise dread ya rero bagiye barabyinjizamo kundi kuntu n'Imana barava bayihindura ikihebe ku buryo atamuntu n'umwe umunyabyaha ugenda gusenga ahubwo ubu ama eglise menshi bakira abagororotse wabonye bambaye deshire sokanze orke bari kukuri kukamanzu kinjira bakakumvisha impamvu utakwiye kuyambara n'impamvu yumvikana byose hameje ukazoza ari wewe wifatiye ingingo decision atari ya decision wahawe na pasteur kuko umuntu wese je nababwiye abantu bose je ngene kuba nko ndavyumva singene umuntu ku munsi wanje wa nyuma nzobeshira ngo naka ngo yagize je ngene kuba nko ndavyumva wibaza kuhereza ryawe rizabiriye giza cyane je ndazi neza kare giza cyane yego vraiment kandi tureke nuko jewe ndazi mpamo yararanze kandi nje nomwe ninapfa mwe nimuze murire cyangwa umubare kujya nyene Yesu yabibabwiye ati je mu misi 3 nzoba nzuwutse yabigeze kubera yarazi ukwizera yarafise ariko nk'iyi video muzehe wawe niyayibona bizakugenda gute papa je nakubwiye ko ngomba kuba nkuko ndabishaka arashobora kujacinga somehow oya mubanye fresh papa ahubwo niba nkunda gusumba abandi bose babayeho mwisi aratahura umwuga wawe agatahura n'ibintu n'ubutumwa uri kuratanga n'inzira ushaka kubucisha erega je cyo nashaze kukubwira nta kindi Yesu ubwiwe yavuze ngo misi 3 ngo azobazutse nuko yaravyize ko bitegerezwa kuba kandi rero nawe batubwira ngo yaba twe dufise kwizera ku mwana gatete kasi nabi mwotegetse ujya musozi ugahinduka cyo karimbuka
none jewe mfise akwizera kurenza ako gatete gute ntobwira Imana ati jewe uku nuri napfa bizogenda uko menya neza je napfa nzoba nicaranye na data ushobora byose kuko nico kintu ca mbere nizeye gusoma ibindi byose iyo niyo nkuru y'imvaho uzombwirira abantu ko nyene bibaza ko umuntu mu kuja mwijura cyahe mwijuru ivyo bibaza abazungu babituka nagira harakano wizi urabona nakubwire muta ndugomba kumenya ukuri kw'iyisi canke n'ibintu vy'Imana udusome igitabo kimwe Bibiliya gusa udusome ibitabo byose nivyatanguye kuboneka Bibiliya itarabaho ubishire hano hamwe niho uzoza kumenya ukuri kuko uyu munsi wewe uzi ukuri ko muri Bibiliya gusa sibyo hari ikindi uzi hari ikindi gitabo wasomye inyuma Bibiliya urazi ukundi tubwira oya ntakonzi wewe ugenda kwipumburira wewe namenye ukuri uzovuga ati tugende ukuri kubera gushika n'isani batubwira ngo abayoboke ba Yezu abayoboke ba Yezu bose baremeye kunywa gacupa ba Yezu mugabo ba Yesu nta numwe akozako na Yesu na Yezu bitandukanye sasa rero nawe nyine ngira rero bitandukanye rero ntabwo nakubwiye none mvuze ngo ba Yezu baranwa ba Yesu ntibano reka ndagutangurukanye Katolika bo abakatolika abantu bose bavuga Yezu hari abakatolika hariho abatemoye sinze n'abandi nibagiye baranshira muri commentaire bose bavuga Yezu kandi abo bose baremerewe kunywa utuyoga mu gihe tugukundiye sibyo mugabo ba Yesu nawo wowe kimwe kimwana nivyenza kirazira Yesu kene kuberi kine bibi none abo bantu Yezu na Yesu bimeze gute bara rero sasa Yezu na Yesu batandukaniye he yana nakwazi Jesus na wangwiki Yezu na Yesu na Jesus kumanda kugerera umuhungu wewe by'Imana ntukinjiremwe nabi usome ibitabo byose kuko ibintu byaje gupfira mu ndimi Yesu si Kiswahili Yesu ni Kiswahili mugabo kubera iki ibibazo by'amadini je ngo mbaje ngo senga he senga he hari ahantu hamwe Imana itaba ntabwo nyine usenga he jewe senga hose bavuga Imana kandi nziza ari nzima kandi showe byose byo kuvuga ngo narazimiye hari abantu ngo yungu ntadi nufise ngo warazimiye cyangwa warazimiye narazimiye kwa ntaje gusenga mu rusengero wanyu oya ahubwo jewe ahantu hose bavuga Imana mushobora byose ati irakora none mu Islam asenze akaza imvura akavuba akagwa neza umukateka gasonga amatora akagenda neza umukizwa gasenga umukuru w'igihugu akaronka ibintu agaburira abene gihugu none aho hantu uri kuja kuhasengera kubera ubu nta mukatolika kirangora mu Islam sibyo mu Islam arongora umunuze ubu fight ihari ni ndende ubu shimye na Islam neko bengo fise byinshi no yereka yeje no kwati Jesse no munyedini cyane bose nshise sanga ko rasenga neza nkumva bahamagaye Imana fresh atabugeje buriyemwo mba mpari kuko nta namwe mutoyagara n'Imana ati nta namwe mutoyagira n'Imana yego tugiye tuvuye muri ivyo twari turimo gatoyi tuje mu vyerekeye basi tuje mu matora ntahingame ntagiye ko cankuko je kwe nakwifuza ko bose boshikirwa mumwe wese naho byanza gafaranga nakatebe kamwe mugabo we za nguvu nawe babandi bamufana ntibaceke n'intege kuko urumva nuko naho gusa gandi rero guys bate commentaire ngo mwambonye mu migambwe itandukanye nababwenda umuntu w'abantu bose umususanga muri CNDD ejo kansanga muri RADS ngahe abarundi bakwitwara gute mu iki gihe abarundi icambere cyo mukwiye kubahana bakubahana je ikintu nabonye ntitumoragurane twankaye tugirene ubundi ho twese turaba umugabo umwe yumva nta mpamvu uri kuca turabana nabi iki tumara amazanya girane yamuhe ya twumve ko nyene twese turi ubwoko bumwe bw'Imana ati twese turi ubwoko bumwe bw'Imana kuri wewe wibaza yuko Burundi bwejo bwo kwitwara gute muri kino gihe c'amatora canka abajene kwanza manze ndabagarukeko mwese murazi yuko dufise ihangiro ya vision 2040 2060 urabe rero abahungu rero baraho ngomba ndabakarorero umujama wa he for example baseho mu Kamenge nk'akarorero ava muhira yabaye kanyo rumogi urumva akachashika hariya akachahura n'umuntu ikanwa gakiki akacha asoma ko dukiye sibyo
ashitse kwa naka agasanga yaguza akabangara agacisha ko ngo bari ngo karashitura ubwenge urumva gore karabushira ku mugoroba acahura n'umudemu bakaca baryamana urumva aho rero ntararonka n'ikintu ashira mu nda atashe kubera bwabwe bwabaye byinshi ataharadaho ameze nabi ashika mu rugo akaca banisho kurya canke yakironka naka akarironka yo tuntu dukeya cyane akaca yiryamira apeti ubu nta kironka eske nko muntu kweri urumva ko twamushya muri vision de karanje umuntu kwera nakazoshika none bitware gute abajene nibigerere nibamenye ati nimba nyoye utuntu aho kugira ngo sinagwashira ngo rucupa kwa Hennessy bakanambona ko ndiko natwika amazi kwanza amazi akamaro akamaro singombwa rero ko abajene mugenda muyonona manze mu setting kwanza parametre y'imibiri yanyu ejo hazoza urazi ukuntu bibabaje kugusha no muri muri gukomba ngo umuntu araboze mu ngo aranuka ibana morge yonyene nabo muryamanye bonyene ni ngorane kugukura mu sandugura nanuka kubera iki wa mubiri wawe ufashe nabi yabona umukobwa ari yandaritse ntagifata ntagikosha n'agakingirizo ebana wewe yarabikuye ibyo yavuze ngo si wewe yarabagenda kubwira ngo sida wo kubara iside ngo nigihama na igihama na mugabo rero musi yagucaki ukasigara ku mutwe niho uzobona atego abantu kamwe inzozi zitandukanye tira abana makansera ibiki abajenze bo bavuga ko itanaba sida none umva wo mu bana ko nawe nyine vision Shitsama ngo nta niyiba bishobora kutegura jema mugore yukarajanga bati ya vision yahangira hagati ko kwe mutamuragize neza kudutegurira agace bagira uko ngo turi ukazanga yego sasa la umuntu agize yego nyene ufaniki mukuyiye none umuntu ko ari muri yo vision azojamo nimba bikimeze uko ago icyo bahiro nabarura abajene bose imbato yawe nk'abajene nk'imiliyoni zibiri navu suppose umuriyoni kuko ubuyoga bwa make uraturimbuye uriko buragisi ko buragisibanganya mu kariti ubu umufangasi nasigaye baposhe ugasanga umuntu yicaye kuri fangasi nkuri ahagurutse ugasanga yabore yahaguruka ukabara mu ye waraba musi gutyo ukacubona kandi ugasanga musi hari akandi kaboni wanashaka karivide mugabo ugiye kuraba nta ntuzirimwo nta fursa nirimwo nabumwe butukura nta burimo bivuze ngo haciyemo ikintu gisa n'amazi azanya kandi uzagakike bacha bimongera cyayongereramwe urumva ufata produit ya mbere yakorewe nimba yakorewe mu bwongeza mu budagi gushago ni produit chimique saga yapanza ku bitabo amaguru dobune asigaja namwe kano kwiyica sindabangiye kungutu yoga no kwimana gusa tunywe twigira nk'abantu bakeneye ya vision 2040 2060 haje honyene kumbwira gusaza vision nanayego ikindi kintu ntegereje abajene ari kintu ntegereje rero akajambo kamwe reko umujama w'abajene son excellence oya mutama kweri yubaho uko ryature mwicizera ari abajene bari bamaze kwihebura ati je n'umundi byaramaze guhara yisanze ku isi hari ubuzima n'ifu usana ariko yaturemye mwicizere cyane kandi Imana imuhezagire big up wa mose nujya mose ngiye kuri stade ngoma bandaramura mu kijegeze mbona we ni sawa shawo aje ndamukunda sana je nabwiye ndafise na tatuage yiwe son excellence ariko ndayishimije ndayifise na tatuage yiwe nibaza ko ikindi kiganiro gikuri kuzoyitwereka nta ngorane n'ubu none ayikwereka nta problème nimwe nifitiye ndamwikundira uvanye n'ukuntu yemereye n'umujama w'abajene ko w'abajene wanajewe kwanza najewe ndamwemera sana hagati y'abakomedie Mutima na Kigingi bibaza ko ari ndakwemeza anyemeza je mbona bose banyemeza ego kwe umusora anyemeza umujama wawe sana mwababiri n'uyu oya urumva aho kweri vyongora bazi mpamvu vyongora kuko ntibakora bimwe kira muntu afise style yiwe nawe akagira style yiwe nkuko rero wo cumbaza hagati yawe to na Mutima ngo ndakwemeza oya nivyo kunda ko na style ndiri mu style imwe wewe ari muri rya style abwo uri kumbaza ati hagati y'abajama bake naye bimwe bya Yesu anyakso nabake nibande hagati yawe nawe basi ukasawa bonke abari muri domaine domaine
ubundi ho bose ni nkuko no kubaza uti hagati y'umuririmbyi n'uyu kubera turi muri entertainment cyangwa kuvuga ati cyenda kubarije ikibazo kiri muri rusange Mungu so gutinya bose nabonye mengani fresh bose barakora ahubwo sema tune promotion wari kumbaza ati ndafise promotion nini nde visibility ko bose barakora ninde amaze gukora ibintu bikaze ndamaze gushikana na nakumva hagati ya Bface na Fabulov yabaza ko we tuyemerande cyane Asha je bose bamaze kumpa madiri rero ugiye ko wongeranya nawe sigeza bose bamaze kumpa madiri hagati ya Mona Walid na Mona ya Frere bose turamaze gukorana oya gusa bose banyemeza n'ukuri yakenewe kuvugisha n'ukuri ubu wano ubu basi kuri visibility wafise amanuze wafise amakolabo manini cyane paraporo ya Mona rero tugiye kuraba uko nkakambaza ati hagati y'anakana kandi akora bandi ndeka arakora cyane muri akanya uko rega urashobora ko warigeze kuba warakoze sibyo mugabo ugasanga hari ibindi bintu bigufatiri cyangwa hari target uriyemo ukacutekereza baba rundi bashoza ngo yazimye kandi yabanje gusubira inyuma yitegure neza yazimye no mwakije cyangwa umuntu bavuga ngo narazimye mandanga mubaza ko yazimye wawe wetu company uno munsi wo bakina yabasanga he uno munsi udukeneye neza na neza exactement dufise ibyicaro bibiri ari iriki mu Kamenge muri mirango ku witi ku pave ushitse twusha tuga adresse n'indi iri mu Kanyosha kuri 3 House No Stress Bar House No Stress Bar ibyicaro byacu ati ni byicaro byanyu wibaza uko ngaha muri JS twe tuburike mubura wetu umuti mubura nk'umuntu nkanje agiye gukora ibindi byo nabonye ibyo mamufise baka mubuza ahantu mubibika gusa je mbona umwe ni byinshi kandi byiza cyane kweri mubuze gusa abantu mukorana namo nyine nabo nyine banyotewe tala tugerageje kwiyumvira ndibaza yuko muba mufise biography nini yako bijanye na entertainment hagati y'ibintu mu bintu mukora mu rwego rwa comedy mwibaza yuko kera comedy yari imeze gute mu Burundi kera comedy rero byari bigoye batubwira ngo ni birofa twebwe narigeze no gushika kuri rya epoque twadanaza amasedora yibona nagakoraga comedy ngakajanjana na CD akacacomeka acomesemo akaca yikopya akaca matuzo uramvugiriza kina none muze mamahera none akaca rufuta ndabibona yagize prima mu mashire mbona nkavuga none twe tuzoronka amahera gute kumbe naho kera uko bakuru bacu bo muri comedy bagumye baza bakora niko bagumye batanga ingufu ku bandi bagenzi babo kugira ngo bigende neza kandi badohe n'ingufu kandi abashimira cyane nk'abo aba bamukurukuru banuze aba bayidefonse bande bakiginga bamutima bagasore courage kandi hage mwazo so kubabwira ngo yara warazimye nimwe mwamwakije wezi yatsa agombye areke nk'ubu uyi aba ba comedy bariko baraza ururunganwa rushashe aba upcoming muri comedy nakahe kajambo mwoshobora kubatekerera bashobora kubigira ko mwebwe musanzwe mumaze mu gihe kirekire bamanze bige kwanza gusoma ibitabo bakreye bishasha nituguma muri vya bindi nyene urumva nituguma muri vya bindi nyene kuko riski hazundi mu comedy afise iyindi system ndiko haboneka n'abandi bana bigana ukuntu bakreye bagende barakreate ubuntu basome ibitabo kwanza baganire nibyo bavuga ati baganira bapfuye babaga badusigira ibitabo kera bari mu Charlie Chaplin aba Mr Bean ukubwira amateka yabo mari kandi hari n'ibitabo byabo Charlie Chaplin none mu comedy atigera avuga akoresha ibimenyetso gusa kandi urumva system ya n'ubu nari science n'ubu nta muntu arayisubira ni mungu kwanje ndimo gerageza je mbona nababwiye rona Mr Love cyari abantu vango ntisinzo mwicuro ngoma ndaberekere na system mega birenze bishika nkajayo sasa sibyo
birinze bishika nkajayo ndakwerekerera hano kuno no maramariza abantu kuvuga icyambere ngiye muri ntuzeye ngiye kuri mwijuru icyambere twotonda twese urana tukarurira urubanza bana ko abantu batanguye kubaho ni benshi barurira urubanza kuvuga abantu bazobakeneye urubanza bazoba ari benshi sana barorereye umuntu umugabo umwe kari we abacira uko rubanza ibaze rero nk'abantu miliyari n'imiliyari barurereye uko rubanza bakari benshi igihe rero amahirwe yoza wumva nk'uhoraho haje ati indamenyere kugira ibintu bya Yesu amfashe abantu rundi bose bazohindukira bace baraba wa mugabo we wawe ndi basuze namwijuru aya Mungu agikiwe babashwe mwisi namwijuru nta bishasha nkambwiye mugagwikire kuwe mwisi namwijuru ni fresh ama abantu bose ati ni wetu ndazi muzovuga ni wetu none wewe nk'ubu Imana ko ati ndamenyera ibintu by'ubwami bw'ijuru ameze nko kwa Yesu we cyambere ntuzovuga wetu niwe namenye voilà aha mu Burundi ibaze rero nk'ubu nka jewe ayo mahirwe rero bace bati wetu ingo ndaguhegira ido collection ugira uko ubaza uko ibi kandi ubicishe mukuri sibyo acashiraho kurware y'abantu uze ya akadirisha k'abarundi kazuba gato ati mutondere ndabereke burya rero muhungu nzo ndifitiye iphone manza nkakubaza vuga email yawe kajanda ba email kajanda na subscribe washize ko manda kuri kati wabonye musaza tirabucike namwijuru barakoresha YouTube abagize subscribe mwese muje ngaha abayigize bakiri kwisi ati nami ndababwiye kare no muri JC navugisha igane ntimwanyumva ndazi igane muzogikubumbura umunsi amuzi afatishije bana ngo hano abagize nuze okay mwebwe ni muje muri ababande nyene Imana ishobora kuraba kosoza bakoresheje akarengane oya nta karenganye Yesu azongosora ndazi ntazobyemeza bago we mu turiko arenganya ibintu byo nagutumwe yaje babarira ariko hari abantu bariko baradukurikirana bashaka nyene bumve ko ari wewe wanyawe kubera ko urabona turabaza umwanya baracakubona gusa ntibarabona ko ari wawe ndi babona muri ya ndirimbo ya Orege ntibarakubona neza nakahe kantu k'iminota kumunota nk'umwe basi ntacu cyama seconda 30 cishamo kugira nyene ndotwenze fresh n'abantu nyene bamenye ko ari wewe yes yeah. Amahoro y'Imana bane namwe nifuje gusangira namwe imbere yuko mbabazwa ndababwira ukuri sinzosubira gusangira namwe imikeke mwanza zitavuye ku isoko Yesu akiri ku isi yaravuze ijambo riti naho uja kwa data jewe nta mujanye ariko ubu muragenda mukibagira abana mukiriye we muhungu uraze bizohere ayo ndavuga inyuma sema tunuko gusama yuko nkoresha zarangate mutamenyere gusa ndazi byo ariko ndavuga wewe ya message irakura bro data wo mwijuru yifuje gusangira nanje ariko nanje naje kumugamburukira nemera gukorera no gufasha abantu bose bakeneye kugoroka kuhoraho bana b'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza gatego cyane wetu turabizi ko cyane wetu turabizi ko jani kondera patiri niho kana gakubita neza cyane mana aya rero mugati bana b'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza katolika hari abantu babisure ngo batabizi neza jamati ati n'agatangaza ukurumva ukwizera urabizi mu gisagara kurara gufungura ni gake umuntu yoshobora kumara indwi yose atakaza afise basi umunsi wose atakaza afise mu kurya ntabeshe cyane cyakubona tegeza kubesha kandi rero umuhungu ugiye kuraba n'ibintu byanditswe mu biyeto byisuze tutabeshe duce yagoshe nka droit ujya ajya amategeko yo kuja mu ijuru ushobora bakena kubesha umva ne mu ijuru dosanga yo bakeye
nukuri simvuze ngo kuko je ndazo Imana n'umunyinga imbabazi n'umunyakigongwe agi Imana ivuga ati je ndo umunyakigongwe ndo umunyakigongwe kandi muze mwifate nk'icihebe ngo nzobarimbura ngo ivuze ngo oya Imana ubu n'umunyakigongwe kandi aradukunda twese kugira muhure nawe Lege vyagenze gute duhure nawe Lege umunsi rero nari muri diplome ya mukuzi wanje yitwa Pio bona message arantelefonye aperi interefone ya ndabeshi natangiye gukora burya buchallenge bw'abavuga abantu ze abaririmvyi rero ico gihe ndakora bwinshi buraryoha Lege aranyandikira message ati cana jewe kweli ngiye mwaza musubira mu indirimbo iri hit oya bobo ncagenda mvuga abasani aranyandikira Lege arambwira ati man big up kweli na jewe ndiwe yanyandikiye message na jewe burangyohera ubwo buntu je ngomba ko ndamukorera tuge tuntu tuge tu video ndamuvuga ukundi kuntu ndatumurungikira mugaci imisi Lege aciranyandikira message telefone yambwiye ati weto ndafise indirimbo yitwa Pastor nagomba koza kuyifashamo ndamubwiye ati rero burya rero umugabo ndazimvye ambwiye ati ntangorane ashico giharano mparu ubwo budorari nje ndigira gukora hama ndangije cya nditahira ndimanukira cari manukira kuko yiri hama mu nyuma mva igisasu hanze gikorotse rero sasa zama ya madini twasengamo ngo mpumanike Yesu wao bagari none ko bafunze Lege wenyene nawe batagufunze none jewe wona ndi wetu koje ndavuga umutama nta nuwonze barakuwe ahubwo ndabatwari yaba twarazunguruse hafi ng'indwi yose na bije gusa mugaje nakosa nakoze oya reko bakorode oya bagombye kubifatanya na bya bindi bya video marambya aho Lege amwe igiteramo ijya rero ni yavyonze ubundi ho ijya yoyo ijya video ya Pastor none jewe ko wavuga ivyo bivyumvikana ntabwo byakwagira sengera n'abandi cyo rero mpoye gusenga urumva ko zijya ndege nazo gute zijya ndege nyene raga system oya ziri muri nkoze bese zarabuze ibyangombwa leta ikira zihagarika zarabuze ibyangombwa rero zijya ndege ari ukuntu ziduga hejuru zigeze mu kirere kazizinya niyo problem kidagihe mu kibano wahabagura reka mungu rero ico gihe n'agasimu nari mfise bari bakantwaye urivire nanumva kuma kuko kubonye muri video ngo twakubonye ndavuga ihana je ndakora ni nyinshi gusanga mbona ibintu byakomeye utangaza makuru mutama abanyamakuru cyandire mbokorera ebana yaramaye novuga gutya hit visibility nini Rwanda ndamenyekana sana Kenya yarimo creation ya ndirimbo jawe nyene nahitango je nashikiriwe saa 9 z'ijoro niho nakora na mu director banyibwiriye ati mu wewe gira uko tuje kumusaraba mvuga ati kuri ubwo budorare bampaye tujya mu kabu reka muhungu hari uno turonka muri tembe tukavuga ati ubu ntabwo nohusha kandi ndirimbo kweri yarampemvye nakwemwe na pariye nziza kweri yani mubone Lege umenga ho yareka ajya rero biravana wewe bivyimbeje ukivyimvye ntote barayishirako kajambo kamwe kuri Lege Lege kweri yubawe je Lege ndamufata nko mu blada kandi akomeye cyane burya Lege naho duhurira cyane mu bintu by'ama event mwanya munini mugabo Lege n'umuntu muzima ya n'umuntu muzima kuko Lege akugati dukora iki gishobora gukubita iyi ebana ayikubwira yamaze no kuciyumvira cyose kandi nta swata yego kweje Lege vraiment mu baririmvye no vuga ati nanje nafatisha neza nkaronka utunoti cyanza mutamo nk'akantu akari muzine yitagati hoba hari intambamye umaze guhura nazo muri runo rugendo w'uburi kubatangura wewe kubitangura intambamye rero ndeka ndayikwereke ibintu by'amadini cyo gituma kenshi ukunda kumva je ntemera amadini ayana nimba rero cyambere wumva gituma ntemera amadini nuko hari amadini nanje tama ni guhiri hari nk'umuntu ushobora gukora na projet nawe akazahumva ngo
kujya kuntu abantu baje ngo Yesu ngo ni wawo ukaza oya bagomba bamenya ngo ndi Yesu sasa ibyo bintu gasanga naho iyo projet wagiye kwikorera ku musigiti ku musiramu cyababara hariho je mbere hariho na projet yaho yarahagaze kora umujama yari umunyidini cyane ambwiye ngo urazi rero weto ngo turakorana ngo ni fresh ngo publicité ko urayikora neza ngo mugabo rero ngo ikintu kitamimbara ibintu by'abantu baguma kuva ngo Yesu ngo basi yaba bavuga ngo weto ngo iri sawa ndabukya muze ngo twese uruhukiro mwijoro ari hamwe jewe mu nkakaroro ntakubeshe muta cyarageze igihe nanje nibwira ati mana je mbabarira ndagusabye kigongwe ubu je ngo ndagufane byabindi byo ku mutima mbikuye ku mutima ndagukunda hamo Muhammad bavuga kirimwe amakenga no Yesu kirimwe amakenga uko aba Muhammad bakubwira ngo Yesu bimeze uko abantu ze nabo aba Muhammad ibyo rero bikirimwe amakenga byava bimbuza gasanga yewe rero mana nemera wewe gusa nemera wewe haba bisigaye wowe uzukuri uzombwira abagenzi awe ati uya muntu byagenze uko impamvu bikiyumba yumbuku none ugira ngo niki cyo kwemeza ko abakatolika batari mukuri cyangwa abayisilamu be hamwe usanga tugiye mu gihugu tugahura na Muhammad cyangwa tugiye mu gihugu tugahura na Yesu nimbi usenga ubona iguha ibyo uyisaba rero jewe nikundira Imana izomvugira rero kubayoboza ati byari bimeze uko jewe cyo bituma nabwo je sanze Yesu ko bakora bamuvuga neza fresh none Muhammad isi ntumwa y'Imana n'icyo tuma tutamwemera byamabishika mu buzima kicuza yego kweri mugabo yo nicuza ni gake ikintu ukunda kwicuza nigi oya cyo bari banga oya gusikiro je nicuza Doko ari amahirwe ntaronse mu buzima kuko nyine urakivuga kubera igihe usanga cyo cyagitorega umuti ntawe ubizi kuko iyo ntombora nkava ahantu hari amahera akwiye nyerereza family imwe inoti ziteye ubwoba asha mwese nta muntu n'umwe atogiye ku murongo mwese mukagororoka ahantu ko video yanje ndayikora kandi ubu naho bawiga buraya iyo utari kubiza mba nigi buraya oya je ndomwe n'igihugu mu Burundi je ndakunda Burundi uyuvukira aho hantu wari kuba we banje usanga Kongomani cyabazo kubanyura usanga Kongomani mugabo jewe urinzo mbwiriye byo muri Kongo sinda nabyumva mu Burundi gusa byasatse kandi je navukiye mu Burundi tumukanyosha yemera ana bya bintu uzabumva nk'umuntu urumva ngo ngo yavukiye ngo muri Londres baragira uko ugasanga ibisekuru byego kweri ntawo biharira biri hanze mugabo wene reko by'abisekuru akacagenda kubyitazira ntawe yivukiye mu gisandema urumva problem umuntu yavukira ajya kuri Prince rero mvuka muri Rohero yavuka hariya mani hariya mukaya wanyu niho hasawa ajya wanyu niho sawa hawa ngo je ngo naka ngo dukwirikije ibi nibi hari abantu benshi bicanga hagati ya Amerika na USA wibaza ko ibyo bintu bitandukaniye abantu benshi bikunda gucanga muhungu Bujumba na BJ bitandukaniye ntace nako bajije je ntabanije kukubaza oya muhungu ni bimwe Amerika na USA oya gusa Amerika ari continent nyene shaka abantu birega uri wetu ngaha uri wabo gusa Amerika basamenya byose gusa Amerika Jones cyo ni continent USA nayo ne USA ni ki Amerika ni usa ne birasa ewe muhungu rega nkuba abantu barakwizera wewe none banyizera ntamenya byose wangwa ni munyizere wese munyizere byose aribyo ntashoboye haha igana ndudushurere dukeya wibaza ko Kanyosha hajya iri mu busero kiri mu mano kiri mu burengero iri mu bararuko Kanyosha je ndabizi kwivuga mu gifaransa je nkombaza mu kwezi mu Kirundi namubwiye gatanu no bya munyonyo kigarama rero ngomba ko nemenye ntanganse ruhuma kandi apana blague mbeshiriza naje usije nyene ukwezi kw'icumi bagwita gute kw'icumi gitoguto oya no ni gitoguto cameraman nivyo oya nivyo kwezi kw'icumi ni gitoguto ubushaka mpariritse ni gitoguto ama kwa mpariritsa ni kigarama
jewe rero umukwezi kw'icumi n'igitugutu abo yani nk'ibyo ndazi ntiharewe ntihabuze bagiye kubira kuri calendrier ukuri ejo wajenize kirundi cyacu dukuri kirundi je mbuga ntakubwiye nizi ndi angora nzero ruhuma ntwarantende kiza rusama ruhice barageze harora rero abe mu kw'icumi zero ruhuma ntwarantende mukiza rusama ruhice Nyakanga gitugutu so kw'icumi mzee abeshe zero ruhuma ntwarane ndamukiza rusama ruheje kakaromya nyagaro Nyakanga gitugutu munyonyo kigarama none no bakwe Nyakanga sinakubaje kwice Nyakanga no kwicece twavuganye kw'icumi mzee basi ndakwemere wibaza uko mwokwezi ikintu cyabaye kidasanzwe ku gihugu ari giki mu kw'icumi muri gitugutu kina abarundi bakunda kukwibukiramo niki jewe uko kwezi oya ku gihugu oya aho kweri nabambeje bavangina kufatikanya ibinyoma bigatuma bamwe banyizera ugasanga sibyo wibaza yuko Prince Rwigwa Gasore babamwibuka ryari urupfu bibo kurupfu ko ryari narenze ngo ntibendo mbajije nk'ibyo bintu kurambaza ndo muri terere je muri terati je ndakatanganyika mu byo ntewo bigira ntawo bimbaza none akubwira nitarike ya Noel ya nyayo apana ijya ngo itariki imwe yo kwa mbere haya reka ngo 25 ngo izo zikucura kabiri n'ibyo itariki imwe yo kwa mbere nanzi nari nibeshe ubundi ugiye kuraba amateka menga ni 23 z'ukwa gatandatu Noel yategezwe kubamwe burya bijya myaka yose baraduhimbaza ijya bijya byose ugiye kuraba amateka sibyo ivyo bitabo bivyemeza we nivyo wemera canke wokwemera abandi bemera hari n'igitabo c'abaporoti ego hari agatabo bajya ba protesta buriyemwo ivyo bintu bisoma neza biriyemwo neza ivyo bitabo birahari ego bya protesta kandi twe dusanga tuzi yuko ijya misi yahinduwe kitwe turabizi ivyo mwe murabizi we nande twe n'abarundi bacibwe gereka ngo Imana yavuze ngo nabishije abanyabwenge nabishuri bitazi rero kuranyira birubana ati bo mugabo nyanaje korogota je tugira ku ubwoba abantu benshi batinya kuvuga ukuri kandi babona ko ahantu hari ukuri niyo nk'akarorero brother wewe turemenyeranye neza yuko hariho ibitangaza biba muri Bible gusa biravana n'abantu bazisoma oya mvuga ibitangaza vyavuzwe bishobora kuba muri Bible gusa bidakunda ko muhura navyo amaso kuyandi uretse kubisoma si Bible gusa n'ivyo abantu benshi biyumvira mu ngaba batoshobora gukora ngo nk'akarorero bivanye n'imvugo bariko barakoresha oya none nakubwiye ati ibi hari ibitangaza vyabayeho byanditswe muri Bible atandi hano gisanga mu buzima busanzwe ico cemera vuga twumva nk'akarorero nk'umukobwa asamye inda atagira umugabo hari ahantu murahurira nawe n'umuntu namva zatari imbaraga z'Imana sawa niko nakubwiye ibitangaza bimwe bikora muri Bible gusa mu buzima butabaho tone ivyo rega twavyizeye yuko dutegeza ko byizero amikini naco turemeranya neza sibyo nundi rega ibintu vy'Imana rega binamayobera ivyo nyene uri kuri yo aho rero uranera umva biringa dutinya kugaragara ukuri umva dutinya akajambo ngo ararogose ku Mana nivyo rero abantu dutinya ivyo kandi dutegereza kubahiriza ibyo bintu twasanzuka abantu bavuga yuko Daniel bamutaye mu gobo intare zishonye ngo ziramuraba ngo isesemeze mugakona ikisesemeje ndakongeyeko intare ngo ziramuraba ngo nta nakimwe zamutwara twebwe rero pasteur d'office hano mu Burundi nta muntu numwe yoza no kwizera ucumugurure kajya wanganya kanoze ko muri mizevi bakame karimo ingwe uko kwizera kwiye gusa afise ati yinjira twugare umunota umwe tuko kwizera turabe ko gumana uje mwijuru nta numwe d'office umva abizi yo bishobora kandi nkabo basanga baruzuye uri kurababeshera jewe wo bishobora anyandikire Tizane TV jenzori hama promo yose ashoboka tubigaragaza ati ebana ugurura muze twugara 2 minutes gusa je twe twirabire ivyo ise ugatari bitangaza bimwe
byabayeho gusa mbwasi nase je se muza ngo biraye ngo ntiyabayeho ariko kera vyaraba kera reka kege Imana ntiyari bwaseseme kera ko Imana abwira Imana kwishurira aho nyine direct Chema Imana afise ikibazo kiri naho ubu na mama wombo barasenga cyane nawe ni imyaka 200 atari ishuko cyane ivyo navyo nawe byo nyene n'ibitabo wasomye curavyizera oya je nsoma ibitabo byose je nsoma igitabo kimwe oya none ukuri kuri muri vyinshi oya ukuri kuri muri byo nyine wewe ho agaciro niko cyane bisaba nyene bijya wasomye wewe uvyiyumvisha byitahuza kwa yewe uvyitahuza kuko je naho no bibatahuza ni mwobyemera mwe muzoyo kandazi ni beshi baba basomye ivyo wasomye mugabo umugabo rero numva ko hari ibitangaza biba mu ntuze gusa muri Bible ya Bible reka tuyireke reka tuyireke oya nze muravugisha ukuri murababwira ati bimeze uku sibyo bakavyumva neza ati bimeze uku nuko nuko nanewe nko guhereza isaha ngo utabarise wewe baza ko uyikoresha gute yo saha isuka aba wayitabaye Yovana nibibazo ifisi baza kwibaza byo korohera kugira mwisaha ube bose wabagejeje amahoro tebari ibi amahoro datandwe no witeka wewe yakuraye nega nawe urumva bakubwiye ati we muri ico gihe no ufise ubushobozi hakujya basi nkobu bishitse nyene bakaba ari wowe bavuga ati nurya atabarise rakonye gusa histoire yanje byarigeze kumva ko umunsi umwe Satani yaragombye ko ndamukorera Simana yaratabaye uno mugabo Satani yari yatatse kandi rero yanyatase mu buryo bworoshe kwe wisanze ryamye hariya hirya wapana ngo hariya hirya jewe ico gihe narigeze kuronka nyine duhera ndaryoherwa nyene turajana abajama nyene gusangira turasangira ntashe muri rimwe ntashatse kubabwira izina ndamubwira ati mutsaza je ndashaka umuntu nyene yonyugara ntibazosubire kuza barandoga amashano byabintu nyene uvuga ati gabone bwato na hato bwo kwikomeza nyene nk'umuntu mvuga ati je mwanya wose ngumanya amashano ndabo umuntu ntazosubire kumishana ambwira ati ntugire ubwoba ngo tuje mu Buyenzi je ndagufashe cyaturakoroka mu Buyenzi acambwa rero yo umugabo witwa reka ndamureke mwe cyumumenye injira haje dodore wowe cyo uvuga ati je nshaka naka rom cyabyoroha cyandinjira ndadoda wo mujama cyaragenda ninje mbona haje kunyegura umugabo yambaye ikoti nziza shawo bien ninje nsanga muri saro wibana bocyane n'amakoti atandatu abamesha baratonda ibana basa neza shawo ndavuga abani babafumu ujya mbere ndewe abafumu basa neza mu mwaho naje nogikora braza yabazi kintu je cyamabata barambwiye ngo wetu ngo twatwifuza ko kubona kweri kandi ibyo twateguwe ndabona ko vraiment byose bigenze neza cyamandakira ubwoba nananye n'utuyoka gusa twatonde nyene tumwe tutababaza ku mana tumwe regera cyabwira ati rero wetu wendazi ikintu kikuzanye ngaha ushaka umuti wo kuzibira ibi ahubwo twese ibyo dushaka ivyo by'amashano byo ibintu bitoya twe tugomba kuba international cyangwa amafaranga menshi sandota za ariko aravuga nabona video maso ngavuga nzokuza randani iki nta muririmbye nomwe umurundi aja atazona gutaginga ko akwiyitirira ndavuga ati aho hantu ahubwo rero niho arambwa rero muga kintu kihari amayazoronka ibiki ndavuga ati none ibisabwa n'ibikati twebwe twikeneye amaraso basi nahise menya yuko wa ruganda rwa mugwanizi rwamaze kunshikira arambwa ati reka kandi kindi naco mwe muzungukira he ati twe nta bitambo tuzogusaba gusa bajya abantu bagukurikira tuzaturakuramo nk'abantu bangahe ba nanje ndaraba n'ukuntu umuntu abavuye mu kurima jaranyiruka inyuma za kundaba ndavuga yo rukundo rw'abantu ntago noho ndamaragira ubwoba ati hafa batandatu show hapfu indwi muri show twateguye ati cyo gihe uzokwirwa mu ndayendege barambwira ama projet menshi nanje karambwira nyamba bari bandoze nibona ahantu kure ebana menga ebana byabaye ni ahubwo iyo nzozi naye ndahiriyemo menga ebana ndakanguka abambwiye turazi rero ndavuga ati je byose no hava ndafatira umwanzuro nako nasomwe tuyoga ndindire nitekerezeho kwanza ndiko vyumvira zobabwire ejo shise muhira ndiyumvira cyo gena mvise management kweli imeze neza mpanze neza ndiyumvira ndavuga kweli
aho nabuzwa niki kandi rero nca nimva ijambo rimwe bambwiye ati yamara message rero uzoza urakina cyangwa utanga sizi wawe uzobicuza tuguha ivyo wacu ari byo uvuga kandi uzoca za Maroc zantuze ugenda uraramutsa abantu uzunguruke Afrika yose nta muntu umwe atazokumenya ico gihe uzoba ari cyamamare kimeze neza yewe ndyamye muganda tangwa kumva umenga biriseriye ndyamye ndaryama bukiye mu gatondo numva umugabo ambwiye ati weto aje mahitamwo na yawe gusa ntiwibagire ko hari umugabo bavuze yuko azoza yitiriye izina Yesu kandi azogenda aca mu banyagihugu agenda arakiza abantu koko by'ukuri nk'uko bari babibwiye ndiko neza nabonye izo ndoto rero kweri Imana aje yanje kuno tubanye si yamana utuma umuntu ngo yakubwiye yuko je Imana afise ikibazo ndayibwa ati Imana mushobora byose nyine cyubahiro mbabarira kwanza n'umunyamakosa sinemere kuyaga nawe utamaye ruhusha mugabo ndakeka ko warumpaye ufise ikibazo kini kandi ico kibazo birihuta cyane nimba ari umumarika ikaranyumva ico kintu kimfasha nimba yundi mu bugingo buri hafi bushobora gushika ku Mana aho nyene binkwa kwandiriza nkeneye ejo kariho nzoronka inyishu igisubizo mu ijoro nca ndakirota direct ubwo Imana tukaba turi kumwe nayo rero nje ndaryama mvyutse ndaganyira gusinya iyo kontra no kuyiheba management nyene ntigeze menya situation management nana kimwe ramenya aho nje ndashika arambye ati duhuri hana kandi wanashaka twahuriye kure ya umugabo ko yari yambara gasuti keza kwe iyi modoka ya yindi yonyene uhuye nayo uvuga ati imodoka ni shasha mu Burundi iyi marke ni shasha akwereka ati nanje urabona ati ko ndi nawe jizoburi mwizi ngo mujama acaranzanira urupapuro rwera arubwira gutyo shira imbere nta na bonjour turana yaga turasharana mu masuko acafata ikara intuze rushinge acambya rero mu kunsinyira ngaha hepfo yaranze ko ibijambo ntabona mu kunsinyira ngaha hepfo fata urushinge kashudomora ko amaraso kashugira uko tayari mutanasho kumara nk'ikiringo cyama hafi kilometero 30 yashu yambiranye utari yumvira ku rudomo nkamanza nkaraba ubuzima ndimwo nkavuga ko irije ariko buboneka management mugabo ikintu mu gihugu bwati yamana utabyemeye naho uzogomba pambana n'ubundi hazogiri kujana mu gifumu nyine haba rega Mungu nashiye mfata kwa rupapuro ndamusunikira ndamubwira ati jako nogambanira Imana nofuma nitwa ko ndumuhemo wa Satani nako nagatitre napfa abantu bose bazovuga ati naka ntigeze agambanira Uwiteka ndavuga Uwiteka wewe ni wampaye ivyo gukora iyi creation wayimpaye nawe ni uzompa n'ubugari bwejo hazoza mutemugo irahagurutse rarakara irahinduka isura nyenda ndabona ko umuntu avuga nkubita mbwa ati wambwawe uzicuza ubuzima bwawe bwose urampumbeshije amahira urampumbeshije ubuzima umbe wa mugabo ngene wari kumbe azombera n'umuhagarikiza ibintu byose bikini uje murababara arabiyashu ikaranda bagusa umuntu agomba kunkubita umuservere yaturabyuko asha aranga no kugenda kuzanira komande yamutumye habwa bwa ati umujamagira bagwandire ngaha umujama ijambo yambwiye ati ugiye kubimbwa uzopfa wicubije asharagenda kandi ibintu byawe byose bigiye guhereko muri seconda muhongo sinacisi intege namubwiye ati wewe nimba ari waremye Imana koko uri mukuri niko namwishuye nimba ari waremye Imana uri mukuri asharagenda charugana umuryango yewe ndaga umuntu bwo buke mugatonchanzuka amasengesho nta waranjayo bugati ibintu kweli amasengesho abantu bakora kugiye n'abanyabwo haha yewe Imana tuyironderera iki kumwe yamwishe usanga tubereye mu by'umubiri ugasanga Imana tuyibuka ariko tubabaye benshi ko bimereye ashabeshi baraye ubusa mugabo siko twari tukwiye kugenda ahubwo waro byari bikenewe ko umuntu agenda gushima Imana wakoze kwanza kuba generous kuntu byuka kubana no skuntu fungura arukwiye gushima tu ewe bakeye ntanagena amasengesho amasengesho uvugisho cyaraza ngo waha mugabo nari nkeneye wetu nanje ku mutima ko hano aguma numva abanyamasengesho bavuga ngo barabesha baraturera abantu nanje ku mutima ati wapu nturi Imana wewe kumwe ndakoza ahantu ngira wenzi nyene ndakauka
Imana yongera ati yamara wewe nakumvise ibyo uriko uravuga mu mutima jewe ndi guteka uhoraho ngo ndakubwire ibintu bine byotuma unyizeye ko ari jewe. Yarambwiye amabanga ane yandi narinzi ko ari jewe toto cyangwa ndayazi ane. Ndavuga ati kumubwiye amabanga yonyene kweri wowe urahagije uri Imana reka ndagukurikira koko wowe uri Imana ndagukurikira. Uraza umuntu akubwira itariki wavukiyeko nabo muvukana batayizi, urumva ko icyo kintu kigoye abakuze kuruta nuko wiyizi. urumva ncavuga ati nibyo. Imana irambwira ati rero wetu ntugira amaganya ntugira ubwoba ndi kumwe nawe buri gihe. Ibi byose bikubara guca ibihabu cyuko kugira guze ko none rizina umugabo ntugira ubwoba we manzo unyemerere ngoma ndaguha umugisha wanje mwana wanje ndakugire ndakukure ko ibyo bintu byose by'abantu baguma kwiruka inyuma babi nyemerera umugabo gusa rero ngoma ngukure ibintu byose byotuma byose ujya amaheranje nabi basi niyo nk'amahera ibintu bizotuma uyonona uja mu bintu bitari byiza. Ndavuga mana nk'ibi ati ngoma ndakuri abagenzi babi ngoma ndakuri ibintu byose bibi ati sawa yewe muhungu turemeranya n'Imana uko mugabo rero hejeje kwemeranya cyambwa ati mugabo zomanza ubabare manzo cye mu bugaragwa bw'imyaka mugabo wisonzeshe sawa cyenda ta shise umuhira nza gusanga ryajambo wo mugabo yambwiye ati ugiye kubaho nabi cyazanga n'Imana bwayo Imana yakwitanye ugiye kubaho nabi Yavuga ibi bintu nagiye ngo rero sasa muri babiri nta n'umwe muri babiri asha ati ndagowe erega management dutagushwana aje dufuye fye bwaho barahise urumva kuraba ntuze umuntu ahora nitwa ngo turakundanye umuntu umukunzi wanjye ngo warango happy warahise n'umubono man yewe harageze igihe n'ababodyguard onye nari mfise twabana ngo bataga kunyitukira wewe tugucinze mu bikirone ubuzima burahanya ibyuma management twari ibyuma imboga zose bariba ndabo musazi mu kirundi gikwiye ndasubira kubwira Imana kukaraga ati Imana ya bintu ndabihebye teya bintu byawe reka komeze bijya nyene nari sango fise Imana ati bado hajya no gitangura Mungu Imana ari nta ndasenga Imana ngo harageze igihe Imana nyikata mu masengesho nyamara babize nkameza 6 abandi bavugishwa abakozi bo bakorera jewe n'Imana mvuga ko ijambo rimwe nkavuga ati jewe ibintu wapi harageze igihe ugira ngo nize ndabate Mana je ngo manize ivyo bintu kuravuga karukuri mitariki Mana mbwa ati je ngo mandaguha ikintu amwe Mana none je ukatakero mfise ngutsubira kukivukore ndakubona mwana ati ntaga kamera ntaka machine Imana mbwa ati okay mandaguhe appareil zibiri nkavuga Mana zibiri kare nyinshi ngo nukene na drone abari umutamakaza ciye mwavuze drone abaye umutama yizihe nukene ni Imana irambi ibintu byinshi amugati okay wewe kubivuze ni sawa ubwo rero giye ko mitarike n'umunsi bizoberako sengome ni cyane ngo Imana izobikora sangwe kurambesha Imana imbwira ati tariki zineze nirizi tariki 15 zo kumunani munyamyaka ihetse atuzoyikura shima we muhu ndarorera umunsi wa mbere umunsi wakatangwa guhana ibibazo rira abarozi batanga kujamo rero kutoroga kamera zitarashika oya nava munuze nkoma ngo potesho ngo bana ngo bamunye mwibare karirukanga yo bamuzani wanje yo janchiki ndege amalimiki ngo pepiro nanye ngo byahaye gajena je byarahaye je namaze nkameze 3 nibukaranye je nasora kizimbabwe kuburyo niko nibonye ko hidefu ndaje gusoka mu cyumba n'abamu gusa wana hose ubwo bwaruzwe niravyo kundavuga ati rero niko kwawe tukavre paravya narababaye ndasiragoriye Imana yere ndabati none arami tariki ni itariki darorera aho nta nagafone mfise nagoma niryamiyaho itariki 14 bambe 13 ziragera Imana bizoca hena na diaspora no mwana namvugisha ibintu byonyine bavuze ko biremereye 13 zirashika 14 zirashika ndavuga none 15 naho nyine zirashika acyo sayizo kumuna ucomba ko ari ko Bikira Mariya akavura gacakaramera nkakaguye ndagenda kwiryamira yango manipoye ko nyene nta ni telefone nta ni kica ndiyukara ndavuga ati sha Imana kwe nanda nayifise ko ubuzima bwa bwanze
yarawubwiye inzu nyene n'impanzi ico gihe nayo impanzi inzu y'ibihumbi 500 harageze igihe inzu ndabura amahera kuyiriha ngenda gusaba indaro kubamesha handi nyene n'umukomisiyoneri namwizaniye n'abandi aba banzora reka ngere kwironderera umuntu ayipanga cyenda mu turishita n'ifiti acha fuma yakagashamblet kugira napowe ntibamenye ko nasohotse yene agomeye nyene hahi umuhungu arageze igihe nashamblet nambika mwimbwa yemwe nkeneye ndagiye zamukazaje Mungu nyimbwa ziromoka araba baravuga ati na boss nyimbwa batangwa kuziroga izindi bazikatagura imitwe mugabo uri yatarike rero mu Imana hageze kakamfura kariko Imana yishura ko giye nabonye numva ngo muzemo narinjiye papa arambwira none wa muhungu hugo umuryamyaho erega mungu uzohavusara muzenda bati wapi papa karamaze kubona rasaza nta kindi gikenewe ndababa abanyamakuru twadusangira bamwe twadusangira tukanywa mani bose barankwevye none refonye basi ndavuga kure na drama wanyu ngo ujya kube drama so akora amejeyisi naramwandika ameza yo nananyishure gavuga cyama biri gute urumva ariko papa yambwiye ati mwananje none wewe muri make haburiki ndamubwira ati papa je bibuze ni byinshi cyane kubwo nawe bwawe nto nabikubwira tugomba tubyehorere ngo okay basi ngo ngenda kugurira agacupa umwe basi stress zigano kenda mubwira montajewe sinzi ko wamenye ko nakiriwe mwami Yesu jewe nywa ifana canka amazi muzati ngo ndakugenda kwereka hano umwa utoze ndambara agapantaro turaja mbona afashe taxi turagenda mongo ndamona njije muri agora ndavuga ati muze hano tuje kunywa ifana ambwira ati tori ibintu byose wumva ko byotuma udasibe ko umusazi uzure ku kazi mongo ndaraba nk'ikintu gitereza reka cyangirwa ngo ndekijya ntoye yapariye yimwe ngo none ngo yiyindi ntuyikeneye zibaye zazindi zimwe zibiri Imana yavuga tukaja handi ngo akadrone ko uno gakenera bana kujya nyine Imana bipanze niko byagenze cyane ugura kandi gatifu cyane agenda poli rero je kindi kintu rero mwari mukwiye kumenya barundi mungi kifoto kare kuko nemereje kuja mu masezerano y'Imana rero muratangiye ifoto je nawe ntuzo screening iki kiganiro ngo twari kumwe yaje no mukirimbi banje zamanza werekana ifoto twari kumwe ati okay ati bimeze uko kugira ngo ndakumva mugabo gusa wawe sinzohinduka gusa ndazi ko neza neza itarike y'Imana igeze iba yagize ntutakaze icizere Imana ikorera kugiye Imana n'umunyembabazi n'umushobora byose rero ni isa rero bayo muri ubwo buzima bwage rupinga pole mugakwera ko niteze ko isaha umunsi umwe Imana izokora je nicaye ngaha mu ngari umunsi nigeze kwicara ahantu mu gipondo ndiko ndakora ikiganiro mu gipondo nkicara neza abanyamakuru rero babonye ko byanahaye baranagwana n'amahera menshi kugira gusa gukoresha ikiganiro ubahe content kumbe nawe ibiganiro byinshi nakora mvuga ngo nari amahera bawomani kumbe abo mfashije nyene abo muri Omani nibo baraba bya biganiro bakavuga ati none we tukaguma ajya amahera abandi twe twayamuha gute kumbe nabo ari inzara abantu rero mwari munze kutariko jewe ndo mwana mwiza shaha gororotse yese maze kukwigisha isi anyigesha byinshi gusa isi naje kuyibonamo n'ikintu kimwe burya ari abantu twe tubona ko menga turaciye ubwenge ugasanga ahubwo nta ubwenge dufise ni burya nye twizeye ahubwo bwa bwenge twe twizira sibwo for example urabona urashobora nta nurarengana hano ubona handise ngo hano ngo turavura ingwara zidakira ngo zananiye abaganga ukabona nk'umuntu afise diplome na humanité agiye kumushorera kandi pancarte yonyine yavuga yuko turavura ingwara zidakira zananiye abaganga wewe ushugenda wayakubwira ati gira uko no kuviranze ejo ngo naka yarabeshi wabise umubeshi none umaze gusoma ingwara zidakira ibaze nk'umuntu afise diplome kuye no bwenge agiye gushorera ahantu hanize ngo hano ngo turavura ingwara zananiye abaganga kandi zasi no gukira none wewe uca zivura gute kandi bajari beshi kandi abo bakubwira ko bafise ubwenge yisi rero je ikintu yanyigishije kwanza cyambere n'ubuzima nahuye nabwo kwiga kwanza kubana n'abantu tugire umutima mwiza ukiri mwisi dukore every zizotuvugira mu ijuru uyu munsi uronse je nabwiye abo bajama nabwiye mufate za miliyoni mukagenda gushikana mwihereza aba pasteur yikubitira mu mufuko
pasiteri wewe warariye ibiharage sivyo byonyine n'ubugari wabuze n'amavuta wayabuze ushifata imbe bibiri ushiriye wa mugabo ifite Range Rover impangu zingahe mu Kigobe hariho undi mwana yakajugumira kwibarabara yabuze n'igitumbura urumva ukacyoshira imana ubundi imana bibaza ngo ibahe ibajya mu rusengero zijya n'inyubako abantu basengeramo imana ikuribaho cyaro numvise bambwiye ngo yaragiye gupanga urupango rwose ararushikana wana wewe wamuvuga kwiki ibaze rero uratanze urupango kandi ngo nivyo vyarabaye no mama umupfakazi gusa yarashikanye urupango gwiwe mugabo araja gupanga ngo atanze hiracu none uyu watanze urupango poko apatari kugenda kuruhamagara bajya abana bafise badafise abo barara akavuga ati mana nanje nshikanye urupango ndarutanze muri aba bana bibereho neza hagati wapanze no gutahura idini yaratahuye ikidini rimusabangira nje tuma ndakubwira rero muhungu na Yesu yababwiye ati idini ry'ukuri no mutima none wabonye wa Musa yagenda hare kunoze wa Musa agiye gukiza w'abantu kwisabato abaherezi bakuru bamubwiye gute ntibamututse bakamufata nabi haramufashe nabi Yesu ngo ntiyagukiza umuntu ivyo rero bya bindi rero Yesu yasize ngato bwati ibintu by'amadini bahungu ntibazibe bacanishemo kuri we idini yo kuri wibaza ko ari umutima wanje umutima kuko niho namwe moyera yicaye mu kurangiza ikibazo wumva ntako barije cyo barikiye cyari gikenewe abo ntora kugira ngo bamfashe nako ntiwavuze mu Kamenge je ndavyibuka oya Kamenge bombura nawe amwe n'inzu yongirukana akandi ka adresse ka online kubera ikiganiro kizomara nk'imyaka 2005 umuntu achaza kondera mu Kamenge niberi Londres numva ko kazoba ka babwire rero imbuga adresse social media ukoresha iyi nimero ngiye kuyiha ababosi babakobwa bamwe b'amashebe ntibemerewe kuyandika amaye kuyandika mu bosi canke babakobwa bafise imigambi nyine yo gufashanya ni 69 81 13 13 89 oye reka nakivuge mu cyongereza mu gifaransa mvuge mu cyongereza 69 nabashaka kubara ba 81 yeah hama iyo ni 39 81 13 mugabo iyo nimero rero nitongorezwako genda umusore mba ngomba kugumana bwaho ntuzewe none ntumvise ko batubwiye ngo hazogera igihe ngo inkumi ngo zingahe cyane mbese ari zirenga kuri zijya nyene babo mengi indwi hazogera igihe abakobwa indwi nazamye kiri haye favorite hazogera igihe abakobwa indwi bagenda kurondera umuhungu ngo ati turakwinginze nibyo kujya turabyifitiye tera abagusuzura abagusa wewe wandike gusa nangerera uhana yoza kari vision demirikarare demisasana abantu nandi gusaza wifitiye company yo mu we to school ihari baba peto bigisha ku ishuri kiwawe hopitale wetu Ega je naho no upfa ntabishise ko muze mu bimfashe mu byandike ko design inzozi arizo zizanaka tibereka dushikane byanaka rero je ngo mangerageza sinsaze cyane simwe bya bindi bya bwenge ya vision 2040 urumva ko harimo nako uri kumva ko yega bikomera abantu none urumva ko abandi bagabo bara bagenda gutanga raporo mu bindi bihugu ivyo no ntabyuzi narabyumvise ni hehe muri hindi wanyibutsa muri Burkina oya ndabeshi muri nta nibuka kujeye kweri gusa narabyumvise hariho ndazihari n'abamaze kuyagomora amahera ukabona nk'umuntu gwana ngo je ngo nukira amahera ntuzi ko atari muri bya bihugu ariko arahangayikisha umubiri kajya mu gihe musesaguza amahera ajya amahera arabagoye kujyamo aragoye gusa mugabo ni sawa sindabacine ngaha mu Burundi burya ntabihari ibyo byo ega twe dutanga raporo nyinshi mu gisirikare raporo mu butegetsi raporo hariya raporo muri inde urumva twe abarundi dutanga imisada yose ni barutumwa dutanga imisada yose
urumva zaho mani hose umva y'abarundi bagiye gufasha ibihugu nabijya bakora beza ngo bo byikorera bajya kai twebwe abarundi turazi ico turimo message ku Burundi jewe no kuri no hamagara gukunda Burundi kwanza ya mugakunda Burundi mukabwiyumvamwo kandi mukumva ko Burundi atari ubwo muntu atari ubwa president atari umugambwe CNDD-FDD atari ubwo ntuze Uburundi ni bw'umuntu wese yumva ko ari umurundi hari abantu bumva ngo sinokora iyi projet ngo kubera ngo ngura umugambwe runaka sinokora ibi ngo ni by'abanaka oya hageze gukunda igihugu ni twese hageze gukunda igihugu ni twese kandi ikindi naco burya jewe nabwiye ati muhungu nitobeshanye murabona ukuntu ibintu uko byose ko biragenda we nkawe nk'akarorero wo guha igihugu bana basi dufatiye intwaro habuze utuntu wowe guhiga igihugu si hande usanga ari umunyu wabuze n'amavuta bamwe tubijya nk'abantu bagwaye diabete ajya munga abategetse urapambana bwe igihugu ne bapfa umuntu bagihaye si ari wavuze ngo si kimwe umwana aririra bace bamu igihugu n'igihugu gica mu matora meza kandi cye mu butungane fresh were nkawe wo guha igihugu usanga habuze n'amasafuriya yo guteka atari tukigira uraraba no mwibwirizo shingiro burya kugira bemerera umuntu no kwitoza byo nyene baraba n'imyaka so hariho wese rero no kyango turaje mu myaka obura nagatebe ku minisi si cyangwa buri mpeta gusa mu kurangiza rero niki kibazo genda ucishuye ushaka ko abakomedi babafata gute mu Burundi nk'intwari kuko nimba mari munsi ikintu cambere gituma igihugu cya publicité izi video dukora Tanzania hari umuntu bigeze kubaza ngo president wo Tanzania ni inde hanze manga hari mu Bwongereza nimba atari muri Amerika yabishuye ngo president wo Tanzania ngo ni Diamond iyo video ribaza ko mwese mwayonye aseki mwanya munini bisanzwe bivuze ngo Diamond ibendera rikayiduza mu mahanga yose rero nimba ikaduza mu mahanga yose ivideo ziugiye kuziraba uzisanga hamwe inzu nziza imodoka nziza zigezweho abakobwa beza nimba mwari muzi ikintu cyambere gituma abantu bahurumbirwa guhurumbira cyane nawe wewe ukubwira ati hajya hari umukobwa mwiza ameze uko buryo ntacyo katworoshe according cameraman burya agiye gukamera indirimbo gasanga irabuzemwo mu video queen mwiza gusanga video umenga ntiryoshe umenga na shooting nta morale burya rero Imana yatorimereye neza abakobwa nk'amashuko burya rero Diamond umuntu aragenda nka Amerika karaba zijya video za Diamond akabona abakobwa ariko harasha akakana kwiranje nzatemeye naro nk'amahera hano kweri umenga hahi hano harakaza urumva ugasanga ubu video bwose karakora ibibanza byiza by'iratiro twe natwe kubera ubushobozi buke bwo kuriha cyangwa usaba za mapuru kumva ngo bisaba impapuro izi nizo ukiyumva mukondo ja kwa Meodraviki nani ifite no 100 uraza ama system ya ma déplacement n'ibiki n'amatelefone urabizi ko n'amayintura yagura kugira ngo urabe umuntu agushikana hehe kwa Mutama kugira ngo agogorohosha ivyo urabizi ko ata muntu wo telefonesha ubusa muri telefone sasa kora bwa buke bwacu tukaje tugenda hehe ukwera za video hariya mu binombori umuntu yabona video rero sasa ivuye Burundi n'ivuye Tanzania akabona ibyo bintu difference ukaraba ati wa ivyo bintu nta naho bihuriye na gatoya urumva ukabona umenga twe turacyari hasi turi hasi kumbe naho twige mu Burundi nk'abanyamahanga muko muranda bari kintu mutari muzi mutari bwibonere mu Burundi ari ibintu twabanyegeje tutigeze tubeka no kuri kamera muzi twaruzi nk'amahirwe gusa none nk'ubu hari ikindi gihugu urabona bicara ku ngona bakifotozako mugaha muri mizevi wewe gusa wishikira hariya ukari hadi droit d'entrée ukicara ku ngona ngira ikindi gihugu bicara ku ngona hari ibintu bimwe tuburira uburyo bushobozi bwo kubishikira kubera iki nta mikoro make nkaje zige video zanje nicomokera mwipoi ibana nkatinga usanga hariya ngo ntibyemera amategeko kandi ugasanga n'ama location arazinje noza kubasaba iyo location yanyu ya muri JGC animo cyamo mbya ngo tangaza desa 300 irumva cyane ko umuntu batanga ama location n'abakinyima ama filme bose mugafashanya
abakomediye bakwespera na baba bahari nabahe jewe jambe ndi espira kabiri umuntu wese amaze kuja kuri YouTube agakwiza n'akayenkari abantu ndamufana sana gusa simvuze ngo nta numwe mfana jewe umuntu wese yitwa karikarakora entertainment kuko ikiganiro navuga mutima kigingi nantuze yababona babo umwaka uzokibona rero uzokibona iki kiganiro abo bajya abagabo bose navuze barapfuye agezweho bagacupa ro comedie bayimbwa ro comedie azovuga ati none kubeka atavuze uyu kandi wari we ari kumbe ikiganiro kimaze hafi imyaka 6 urumva rero abantu bose mwe muzoza n'abazokurikira n'abahejije n'abarangije kandi ntibyiza nabiyaronderwa kandi ukabikorera siwe bamye ravuga ngo uvuyemo ngo utanze place y'ubundi ajya nko mu Rwanda ntihabuze nk'umuntu yaravuze ngo je bana ngo ibintu bya industry ngo ndabihebye kaga pete kaca kirimbira mutagatifu bana kabagafashe cya kibanda ciwe nuko bimeze kubijanye na comedy wosozera gute usigurira leta uruhara mufise mu iterambere ry'igihugu leta nyine irabibona gusa ngani uko taraturonderera neza umwanya ukwiye irabibona gusa mugabo twe turakwiye abantu kwanza ishira hamwe ya comedy mu Burundi riserie shira hamwe rya filme mu Burundi riserie rimwe umushikiranganje runaka pana bya bindi ngo hari ubukrebe bw'amafilme bwadukoza ngo twebwe ngo dufise gushira hamwe ry'abantu ngo ry'abantu ngo runaka bagenda ko abantu ngo rupapuro ugasanga nta n'umushefu numwe mu gihugu ari ejo nabazo kunyanganya ibi bari bugufasha mugabo nk'ubu twe tufati mushikiranganje intwaro hagati mu gihugu tidufashe ibi nibi tugirane oya ndabeshe umushikiranganje w'inkino n'imico kama abati mwebwe muzamutwaga muri ibi ufise baji nta kintu kiryoshe nk'uja kuri tele ufise nka baje kubaza uri yinde dinaka nk'ubu bibabaje ugasanga nk'umuntu afise dread ari kazi kinesha filme yahura n'abantu nyene babandi bimereye ko ndi kubona ngo zikate ugasanga nta nicyo mutwaye gusa akatamba ngo abo ni baba escrow ngo biki bagenda kura none bibaza ngo abiye igihugu ngo nuko baba afise ama dread abana shaka benshi bimosha n'igipara rero burya dread ninjo nayingarutse ko dread burya muze muraraba kwandi nandukiye umuntu akusara umuntu wese nk'iyoro hiyo rizigirisi nk'uyo kweraje leta nawo mushigikira ati we fata igigoze mubere gusa leta nayo ikatwumva ko nakwe dukwiye gushigikirwa abanyamitahe mu bindi bihugu nka show baza kwikora mu Burundi se base nk'akarorero show nkaziya nini mu bindi bihugu senkani polisi usanga umutahe wa leta mu bindi bihugu gasanga ama percentage nganuko ugasanga no kuriha barankaziya za Bralud na Bralud ijya show ya Bralud bana kibiteguye neza nko umenga irimo ibaze tuce turonka rero igihugu cyatubwira ati natwe ubu aba boss nka batanu nk'abari bakaca urumva ko byo bimeze neza byo bisa neza ega twego bakomeje twatanga message video byacu bibi dukora ibi location byacu dukoresha bibi ibyo abanyamahanga bagenda bakaraba bakavuga ngo hajya hano kwere ngo ngiye guca nyuma gikenya cyabaza ku visit bagasiga amadovize hari n'igihe bataza mugabo giye hano hakazi harenza ati abantu kwe turabana tuzona hashikira mu baririmbye cyane mu muziki w'abarundi abaririmbyi bobo turakunze kubona baje hanze ese muri comedy mu buriki mahira igihugu kigiye muri krize n'umusani arazima ubu ni ndavumye mu basani sinze kuri wewe wewe basi ntihajya nyene ubona uzi ekaye sinakatirinde ko bavuga bamwe muri twazogora nka bunoti ugasanga nk'idolari rero bujwa h'igihumbi $1 oya gusa by the way turakunze kubona abasani bo bajya nabo ariko muri comedy tubona menga ntibitabirwa hanze cyane se oya ahubwo connaissance ni connaissance hari abakomedi muri comedy ntimuyaga cyane turafise iryo shira muri tugenga ubu no wandikira kubwira ngo rinde nguri naka ngwangoke ngo inda gatwende muri shooting aho yibaza hoge musabe collabo wamuvuga ati ngomba kuvugana nawe tuyage ngwangoke ngo rekace duhurire ngo kuri ka house ngo duhurire hajya hama ngo tugishe tuyaza aho rero mucumenya yuko aguhe adresse yaho ha ari mu kabare ubu
zikagiye kukuramo kwanza inote sasa ugasanga uje kumubwira ibintu byo twubatse twese ugasanga amashowbiz mugabo benshi baraja hanze gusa hari benshi batakunda kubyigaragaza nk'abakinyi ba sinema barabaca hanze gusa ugasanga promo si nyinshi ntibatuvuga ko cyane ubu nama bw'abantu bwa modo posting ubirago aba journaliste aba promoter udafise inoti ya veni post ubwayishire ko biragoye turaba video wayikoreye ku majana ngaye ushize ko promo ya veni ejo mbere ugasanga na video ntinakunzwe ejo sibakora ngupe gukora yindi eka twe tubumye kera aba promoter bataraguka ku mahera niho bavuga ati fresh naho usohoye indirimbo imwe imara kwezi cyangwa indwi zibiri twayibagiye weza ngo biva kuki kubera ko mama mutadushigikira ubu twarababwiye ati zamavuze ibikorwa byacu musigaye mubikora ni sawa abarundi barakunda ivyo wabo ubasigaye ko mushamwe ama FM y'indi gusa ama FM bakoresha y'abanyamahanga akantu kanyuma ko kubatwenza rero kugira basigare mu mitwe yabo uba nyine izina ryawe risigare mu mitwe yabo uwo basigira kana kaye abariko baragukurikirana kuri Facebook ya JCTV aho twamaze kwiza 60,000 no kuri YouTube yacu uwo basigira akantu gakike nkora mutima ubanze batwenze uco babwira nakajambo kanyuma ko gusoza ace turangiza cyambere ndabikuye ku mutima hari abarundi mukunda gushira ko ma subscribe kwanza kuri mushe ko kwanza JC muje mucha muzi wanje mugabo rero hari undi mutamakazi mungo twarahuye avugira ati jewe wetu nakubesha maze kugwa subscribe 5 afise ma Gmail ata oya Gmail ni imwe sasa darura yarashizeko arakora nawe yamuzi mutamakazi warayikuye ko sana ndabye mungu umva uko namurukiye rike reka arashirako yongeye yinda akagira akakura ndabwo mutamakazi hagano tuzo kwafyonda rero habi ntahure namubwiye ati rero musaze kwafyonda hagano ni habi ni habi cyo gwana kaze rero mutamakazi akubwira ati jewe nawe ni bashira subscribe ngwara kaze no shirako mutamakazi rero ati jewe niwe wacu umuntu uko gusa yashenge kwashenge yabaye ati jewe ashirako hajya hayo mpaye ati ntandi hano ntombereza ikajya kantu kameze uko urabona gwerengo subscribe umutamakazi we yashida bugati umutamakazi we nani ngorane kwiri rero umuhejeje kuri JC mucamuje wanje muce mugakora kamwe umanze urabeko neza ko kagiyeko ikindi naco nababwiye ko abantu bafise ikibazo cha diabete umutima amahaha estoma changa ese changa nengiye mu bya brochette urumva ifoko muraba video zanje nababwiye ko rukingo corona murabizi ukuntu yaheze mwarabonye ubushakashatsi bwakozwe mu gihugu iyo tutazana zijya video barako byari bitugoye burya haje amasidangano kumunga yari ki video zawe yetu umuntu wese urabaza none bajya bagwaye bijya binoze ziyangwara babiza gute zimwe babangore zinkende barabaje bashira mu gisare ngaje bacimutamwe flash akaca barabo kandi amaze ukira batari bake yabo gatsoro umuntu afise ikibazo nk'ico nuzo mubwaje kure nakonje video zacu muzikunde muziyumvemo niho nanje nzoshishikara kuba video nziza kandi murakoze yari wetu yareka aratubwira byinshi muri JCTV wakoze kuba waje nimaza uko nikindi gihe ntitwagukenera uzoza bana kwerije harega ni muhira ahanzoza gukora zikona video za kera nazikorera hano nyene abariko baradukurikirana mwakoze kudushigikira je nitwa Mr Love Babla Simba Babla genge nandi menshi muje muri JCTV mugire subscribe abatarayigira muje no muri Facebook mugire follow mugire na partage nyinshi please kugira ibintu byacu ushobore kugera kure n'abasanzwe batatuzi batumenyereho hama Imana ikomeze kubarinda imikoshi hasta la vista hasta luego catch up